would you believe it, from Burundi, takes the title. My word, that is the fastest time this year. She was brave, she was courageous. Shouting Burundi into the camera. N'umugisha ku Burundi. Kuba mvuye mu mahanga nari maze imisi guhiganwa mu bihugu bitandukanye, aho nahereye mu gihugu ca Amerika, nkabitwaramo neza, nkahatsinda imetero 3,200 birengako, nkavaho nkagenda mu gihugu c'Ubufaransa aho nahakoze Bitatu, nkongera nkahatsinda, kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cane ugira gatanu umyanya nyaruka ku isi, nkavaho nkaja mu gihugu c'Ubirigi, nkatsinda ibirometero 5, naho nyene nkakorera umwanya mwiza, kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Urumva n'ibintu bitangaje. Sinagarukiye ngaho, naragiye mu gihugu c'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda, karukondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona. Natsinze ku 5,000, akaba ari igikombe kidasanzwe, igikombe bitashe ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi. N'umugisha ku muryango, n'umugisha ku gihugu ciwanje. Hanyuma sinahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu ca Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu ababonye ukuntu nakoze competition barabonye yuko ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana 56. Ibyo ntibyaribwo bibeho ngaha ku isi. Ni hoko mondial itashe ku gihugu c'u Burundi kuva bwitwa Uburundi.